ndabaza iyo muri kumwe n'umukobwa mwahuriye ku rubuga muri kumaganira bigashika yuko atahuka mu gihugu ukagenda kumuraba kunamutegera ko yaje wenyene ndi kibuga c'indege ugasanga amafoto harakwereka siyo ngeranyije nganyereka amafoto y'abana biwe ne nk'ubu noca ndamubwira gute ndamubwiye gute ngende ntamuvugishije bigende gute ana yaje we baraza ko twenga ni dance none bora ariko ndi kuko bacindege ndabona airport ndayibona ubundi wavuga ngo nifoto ndaba nkoye ahandi hantu ariko ndumiwe abakobwa bazoza batubwiza ukuri kabisa batubwiza ukuri bashaka n'amafoto yabo ivyo biba vyiza mugakundana muzi nawe atoroshe uyundi ndaba nka jewe uko namuziga siko ndamusanze eko abakobwa baza baravugisha ukuri prima bavugisha ukuri batanga n'intuvyeyi n'amafoto yabo cyangwa na mutelefone apere video ngwe bana ngo telefone je apere video ko ntibona ngwe bana ngo jewe nduyu n'uyu yewe data we ariko navyo ndamubwira ndagiye horera mugongo nshitse mpita ngwe bana ndamuboroka ndapfuye akabi gatwengwa nka keza nubwo ntwenze soko nezerewe nuko bino bintu nabiheruka ku bahungu. Abahungu nibo narinzi ko bahenda abakobwa kuko ndamaze kuvyumva ndamaze no kuvuga n'abantu benshi batandukanye kuri iki kintu ugasanga abahungu bahenda abakobwa ku ma telefone yamutelefona kuri video ntamwemerere telefone iragwaye nta mwanya afise ndibize n'akazi akarondera ibintu abwira umukobwa kugira ngo aronke uburyo batavugana kumbe yaha mubona kubera ko azi ko niyamara kumushira mu rukundo bakabonana bigoye ko umukobwa yisubirako canke izindi ntumbero ntazi. Iyindi nzira abahungu bahenda abakobwa bagomba kubiba banka kubiyereka. Ibi birakunda kugira nk'abafunzwe canke abari ahandi hantu mugabo badashobora kubona n'abakobwa bakanka kubona ko babona n'amaso mu yandi. Bino rero nama ndabibona muravyumva ko so bwa mbere ndabibonye. Hano impande yanje ku ruhande murabona video. Uyu mugabo wewe yabikoze live ari ku kibuga c'indege yagiye gutegera umukobwa avuye mu bihugu by'Abarabu muri Saudi Arabia. Nama ndababwira nama nababwiye buri munsi zamwambara ibirato bibakwiye nta kuguru kubura ikirato cabo. Ugiye kubaza umukobwa ngo urafise uwo mukundana ngo ndamufise ngo zewe ngo ndamufise ngo mbere ngo yiga kuri kaminuza tarihe ngo yiga kuri kaminuza ngo agomba mare kaminuza ntazi no kwandika izina ryiwe ngo kumbure kubana nyene harimo ichance n'umugisha ariko umuntu azi no kwandika izina ryiwe agaca yisumbukuruza ngo ageze kurondera umusheri agaca rondera umaze kaminuza abandi barabisura ofisi sura nk'iyanje yagutse ntamwemera ngo ashaka ngo bamwe bagororotse ngo bamwe ngo ambari ibirato bigukwiye nta uburu wiwe kandi ntabangana ivyo mubimenye kandi ujye usuzugura nawe kugirira akamaro ngo ushaka ngo wundi ngo umwe ngo w'uburanga ujye ukunda n'abandi baramukunda. Noneho it's like a proverb baravuga ngo kunda ugukunda kuko ugukunda akunda abandi. Wowe rugiye gukunda umuntu kubera ko ubonye ngo ari ngo umusore mwiza ngo umwe ngo w'ibigango ngo ateruye ivyuma kandi no ku bahungu nuko bimeze nabo nyene. Nabuze bumva ngo ushaka ngo umugore ngo amize uko nuko ubonye gukunda aho kugira ngo umukunde nawe aho gukunda uwo nyene ngo ushaka ngo uwundi ukazosanga ucirongora uwo wibaza ko ari mwiza ugaca umusangira n'abandi ugasanga ni zandaya umwe adashoboka. Reka twibandanize kuyo rero sinshaka kuvuga byinshi oya ariko ngo babwire ikintu kimwe. Iyo ukoze ibintu nk'ibi
uri umukobwa uba wibaza ko bizokwerera, uba wibaza ko niwabonana n'uyu muhungu bizogenda gute, ko azihanganira ko wamuhenze. Ubu niwumvira ati umuhungu twabonana hanyuma agasanga uko ivyo namubwiye sivyo, azohava ampinduka. Ibi ntimuvyumvira, uwo vyumvira yoba ari umuhizi. Mugabo utavyumviye yuko umuhungu niyakubona agasanga ifoto wamweretse, video wamuhaye si wewe, nimba utiyumvira ko azoca guheba, uri kijuju. Yego vraiment. Ubundi arakureka mukavugana, mugakundana, mugateretana, kandi abazi yuko nyene uri wa wundi umuha canke za foto wamuhaye ko ari wewe. Ndabibutse n'ikindi kintu, mwe mu bihugu vy'Abarabu hano bamwe uko mubikwegera ingorane, kuko abahungu ntibabakurikira ngo nuko muri beza, babakurikira kubera ko mufise amafaranga. Iyo umushikiriye rero ashobora kugira amafaranga yamaze agaca guheba, canke nk'ubu wafise umva avuze ati jewe ndagenda ngere muhira, hanyuma ndagenda mutwara, hanyuma ncare mu bloka. None ngaho yungutse iki? Ntawuzi ko atamuhaye amahera, nawe usanga yaramuhaye n'amafaranga. Ugomba uyamuhe n'ikibuza ko aguheba. So mubwiza ukuri rero, mwiyereke uko umeze, uko Imana yakuremye neza. Twese turi beza, abantu bose ni beza, nta muntu muba hari. Umuntu ubaza ko ari mwiza niwe mubi. Ibi ndabibabwije ukuri, ndasubiyemwo, umuntu ubaza ko ari mwiza niwe mubi. Uwo muhungu ukeneye uvuga ngo ni mwiza cyane, abandi baramushaka nababona ko ari mwiza, wumve ko mumunyaranira ko n'abandi. Uwo mukobwa ukeneye uvuga ngo ni mwiza cyane, wumve ko n'abandi bamunyaranira ko nkuko nawe munyaranira ko. Ahubwo mbere wo kwirabira ka gahungu kagayitse mu kazi gukora, umwe adafise ubwo buranga, umwe yambarira nabi, biba yabaye mugazi gukora, niwe yubaka. Urundi umwe w'amatuza yateruye ivyuma, afise urutuza rumeze gutya, usanga n'abandi ari uko bamurondera, ugasanganira n'amucanga kubera ko bamunyaranira ko ari benshi, nyuma mubana akaguheba. N'umukobwa nuko. Nubwo aha uyu muhungu yavuze ku mukobwa, je nashaka gutanga impanuro ku mpande zose, kuko bino bibaye ku muhungu vyama biba no ku bakobwa. Ugasanga n'umukobwa yarakunze umuhungu, amuhenda amwinyegeza nabivuze mu ntango, hanyuma ugasanga babonanye si wa wundi. Iyo atamwivye, iyo babonanye bakabana umwanya urume rumara. Nuko rero nivyo vyiza kuvugana ukuri. Hari ikindi kintu gikunze no kubana co no kivuga, gukundana n'umuntu ukamubwira ngo uri umusore kandi uri umugabo, warubatse kumbure warasambuye ntukibana n'umugore, niryo nikosa rikomeye. Iyo mubanye akabimenya bituma mubana nabi. Kubana n'umuhungu ukamubwira ngo uri inkumi ntiwavyaye, kumbe uvuze umwana, birangira mubanye mudasazanye, kuko iyo amenye ko wamuhenze akamenya ko uri umugore kandi wambwiye kuri inkumi, aho biganisha ni hahandi. Oya vraiment ntimushobora kubana n'ukuri, muravana. None bakoreye iki? Mwe murazi kuvana n'umugore ukaza kubana n'uwundi, urazi kuvana n'umugabo ukaza kubana n'uwundi, uba wiswe ikintu bita igisubira muhira, ikihariranzu, ikimaka. Hari amazina babita, kandi yaryo amazina abarundi babita, amazina afite icyo asobanura. Ibaza nko kwitwa ikihariranzu, kwitwa ikimaka, kwitwa igisubira muhira. Ayo mazina murumva ukuntu abiyishe, kandi muremera mukayitwa. Niyo mpamvu rero wo kwitonda mu gutegura uwo muzobana, mu gucagura uwo muzobana, ukamutegura akagutegura, mukavugana ukuri, ntihabemo n'akantu ko kubeshana. Ukamwereka n'ivyo wanka n'ivyo ukunda, nawe akabikwereka, mugeze kubana mukibanira amahoro. Mugabo ivyo kuja guca ku ruhande muhendana, mugira ngo iki nango iki, oya vraiment ndabwije ukuri, ivyo ntibishobora kubaka. Jewe vyananiye kwihanganira, mbona nyene kano kantu nokabasangiza. Murabona ko uyu mwene wacu ari mu modoka, ntariko arabesha, ariko aravuga cy'indege, ariko atanga ubutumwa. Ikibazo gusa nuko ntarose ifoto z'uyu mukobwa.
ninazibona nzogaruka ngaha basangize eko abakobwa baza baravugisha kuri vrema ninazibona nzogaruka ngaha ndazibasangize ndabasangize n'ikiganiro tuzoba twakoranye. Ndashimira abantu mukunda kunkurikira, reka ndaguhe nimero ya WhatsApp kumbure wasangura namuzerega ucu ndondera hanyuma tubivuganeko. Tanguza please akamenyetso ko guteranya 358 58 ushohereza ku 314. Cyo nitwa Daniel Mugisha. Ukeneye kumpa amakuru kabisa, iyo niyo WhatsApp yanje. Vraiment mukurangiza kandi sino kwibagira gutanga impanuro ku bantu muja mu nkundo. Muze mwitonda kuko inkundo z'ubumengane kujya bakina umupira, usanga umukobwa akunda n'abahungu 10, umuhungu akunda n'abahungu 20, umukobwa akunda n'abahungu 10, umuhungu akunda n'abakobwa 20 kandi ugasanga ntacyo bitwaye. Hayo usanga n'umukobwa akunda n'abahungu 30, nkuko usanga ari umuhungu akunda n'abakobwa 5. So nuko bimeze mw'iki gihe, murumva ko bimeze nabi. Yego, nimwashobora kwihanura bizogira akamaro impande zose. Murakoze. Je nitwa Daniel Mugisha, muhezagirwe.